garanti ngana iki yuko ivyo Real Madrid musaba agomba kubitanga? Eske ivyo Real Madrid musaba na effectif bafise hariya birahuye kwico gikombe canke ivyo bikombe ashobora kubitwara hari? Urakoze nico naringiye kuja korera. Babimusavye kuko bisanzwe biri muri radare zabo kandi Real Madrid uko yubaka projet ubona ko akenshi nta jambo mumenyereza agira kubaza, yani ni nk'abo baba bashatse kukubwira ngo wewe uzoreyisisa avec les joueurs tuguhaye nutareyisisa tuzozanamwe wundi nawe abandanyane nabo. Bitandukanye n'ama equipe amwe namwe, ama equipe menshi ariko arabivamo. Hari ama equipe babona umumenyereza raje turaza Abakinyi Patrick yaguze n'abayisiko aba Mbappe no ndiko ndavuga n'urugero je bampaye akazi bati Abakinyi rero Patrick nsubiriye yari yaguze n'abayisiko ni bana je mpabi wanje kandi nkabivuga mfise impamvu. Muvandimwe Patrick wewe systeme doje zawe Abakinyi bakwigwamo saba kwigwamo yanje kandi bugiye tuvuga ngo Abakinyi burya umukinya rinzege iburayi je narica ahantu ndagira analyse ntagira uzokubesha umukinya rinze atobowa akagera muri aya Real Madrid akagera muri aya Arsenal akagera muri aya Chelsea akagera muri aya Manchester United aya ma equipe delete y'Iburaya ntagira uzokubesha ngo umukinyi ni mubi. Ntibishoboka ko ari mubi ahubwo gusa kushobora kuba mubi sero y'ivyo ashoboye mwe mutamenye canka akaba mubi bivanye nuko akina bidahuriranye n'ivyo mwe mukina. Kuko Mourinho muri Manchester United niwe yigeze kuvuga ngo ati je equipe yankubise bibiri kuri bench nkaraba inyuma nkasanga Fellaini ni yari ndaruhuka ndavuga ati ndamwinjirize ndabikuraye. Ako nakaroro gasanzwe ndakubwiye ariko Fellaini umugabije Pepe Guardiola ntawe gutora kubibuka Fellaini Marwan mediateur nimero 8 w'ababiri w'ibishatsi birebire yakinye imyaka myinshi muri Everton David Moyes aramukatisha Manchester ubona ko yahuriranye niyo Manchester nyene iri mu bihe bibi ntivyakunda ko atobo ariko bakubwira ko yari umukinyi mwiza tactical nase ntituze kuja muri reyo muri reyo umukinyi w'umurundi Asmani ibibazo yagize babipfuye no mumenyeza mubwiye ati kibazo twagiranye nawe nubwo mu bisindo bine APR yadutsinze ari wo watsinze c'impoza marira ariko wagitsinze utari kurakina ivyo naguhaye ivyo nakubwiye jewe mu minsi heze nigeze urana ko ize equipe z'Urunani na Dinamo bari bagize imisi bazana abamenyereza b'abazungu umuzungu akakubwira ati sindwa nimutsindwe match message akayiha Abakinyi iri clair muze bunsindwe match mugivyo nabamenyereje ari byo mwakoceje ari byo mwakinyi ivyo je nzohita menye nyene ndabisigura ariko kumbwira ko ivyo nabatoje ari tari byo muri ko murapratika muri match shaka mutsinde match je sinzobibashimira ivyo bintu. So hari Abakinyi beza mu bwiza bwabo usanga araba indiscipline bafise iyo indiscipline tactique sivyo ariko ama equipe akabatunga gutya akavuga ati ubugaba bw'umugabo canke igito gitabwa iwabo. Hariho n'abandi Bakinyi babi ariko bakubwira ngo icumu mumenyereza yamusavye aragikora a 100% meme agashobora no kurenza. Rero Real Madrid uravye ku Bakinyi ifise no mumenyereza je nakunze ijambo yavuze mu bintu mu interview yatanze je nakunze ibintu yavuze Arbeloa yavuze ati Real Madrid ifise academy nziza kwisi ati rero barabizi neza ko as coach bazoronka des opportunités yo gukina muri première division. Cyo kintu ciza kuko yavuye yarabazi niwe yabamenyereza yahereye mu bakiri bato abeza arabazi hari abana arabazi ingene bakura n'ingene bariko baramenyereza no tara nziza zirimo hari arazizi zose kandi naho agomba kuramforsa mu hari yani iriya ni Real Madrid atari equipe mbi wongeyemo ni nka yanzoga yabaye inkebe uyongeyemo ikirahuri c'umutobe canke ibirahuri bibiri directement bibaye inshasha ku bantu baganye inzoga barabizi inzoga yakevye yakarishe ariko sukamwe umutobe amaritira abiri tayari ubwato bwose bw'inzoga iraryoshe. Iriya ni Real Madrid ari ni kibazo ni ibintu bibiri eida imvune ziraborohereza imvune niziborohereza ukabona hari Abakinyi dufate baranshenye match 10
bafise les mêmes 4 défenseurs ko hari ikibazo kiba kigoranye iyi match Real Madrid yagize ibibazo mu ntango z'iyi saison Carvajal Trent bose baragwaye ya uri kurahengeka kuri nimero 2 muri defense centrale ukize anyurana n'ubundi agiye uri kuragwana n'ingene ugarura forme z'abawandi nawe asubiyeyo hanyuma n'ubundi aravunitse ugasanga rimwe na rimwe Alonso yabuze solution y'ingene agomba gutondekesha abakinyi muri defense yiwe muri mediane yagize ikibazo nanje nogira nawe wogira Patrick uravye ko yatanguye saison uriya mupeti Arbeloa ya kumva yuko nawe wovyiyumvisha ko agiye kumwicarika acaza n'umukinyi umukinyi wawe ariko aratsinda ibitsindo vyinshi ni wamaze kumuha ama assist menshi gusumba abandi match iri kurazitsinda umufise Yeah. ariko kandi Ariko iriya aranafata incertain Jude w'umusini ya muri equipe ashobora no kuguhemukira nkuko twabibonye akaguhemukira yihoreye araje muri iyo indiscipline tactique yiwe arakina ibintu vyiwe ari ukuntu Jude Bellingham ari umuntu yasiguriye ibintu vyiwe mumenyereza arambwira ati Jude Bellingham uzorabe n'umukinyi mwiza ariko yisesagura ya ati uzorabe grinta yiwe canke uburyo akinamwo man arataka imbere ashobora guta ingufu z'iminota 90 Yeah. ashobora kuzisesagura mu minota 40 ivyo rero ni ibintu ore yigeze gupfa na Bruno Fernandes aramubwira ati Bruno Fernandes ko wiruka ikibuga cose ninde yabigutumye ya we ni wokina kuri poste yawe kugenda aramubwira ati jewe niyo style yanje yo gukina Bruno Fernandes yigeze gutanga interview ingene ari umukinyi ati kera jewe mu kwiruka ati twe twarakina amasaha 3 ya arenga amasaha 3 amasaha twiruka ataguhagara gasanzara ati rero je bihaha byanje birakomeye reka kumbuza kwiruka no aramubwira ati uri kuriruka ariko hari ahantu tuba tugukeneye muri playmaking tuce tukubura kuri côté gauche uri côté droite uri partout ya mais pour tugiye guteza ambuteyage mu bindi bice harimo abakinyi ko harimo ama departement mu bibuga kandi umukinyi wese abafise ahagarara sinzi ko muri ko murana ivyo na Dodi yigeze kumera nk'ugomba gupfa na Rikau muri match bakinyina musongatiri kaho kagaragara nk'umukinyi ariko arakina neza mwe akavuga ati jewe do plan tactique hari ibintu biriko birapfa kubera ko umukinyi ariko akina mu bibanza bitandukanye kaca mbura ukuntu bamwe mu bakinyi banje shobora kubapanga bikaba ngombwa ko wa mukinyi nahaye hore mu kibuga irafuye kuyimuhindurira nkamubwira ngo iyo hore yireke kubera ko ujya muntu ariko agomba kuyikokipira wowe cenda guhindurira ndabi yuko ibintu vyo ba equilibre mu kibuga tubananye dukinukira ubwiza mugabo kumva ko mu bintu yari yapanze ikintu direct magitegezo guca kumanza kigatakara nivyo nakunda kubwira rero Enjude uwo mutipe yarambwiye ikintu kandi nanje nje ndacanaliza match yose n'abariko baravyumviriza baziba maybe ubunyano ushobora kutabitahura mugabo uzobirabe n'umukinyi atazi kureserva inguvu kuko burya muri match hariho n'ama equipe menshi hariho imyanya baheba bakavuga ati adversaire naza kino tumureka kino ko nta equipe ndabona yataka no 90 minute kuva ku munota wa mbere gushika ku munota 90 aya nibiba buri match gira de partie de match kavuga ati hano reka turabe ingene tworonka nk'igitsindo hakiri kare bishobotse ko turonka bibiri semye hanyuma tuze kuraba ingene turasha hanyuma turongere ku minota 70 tuduze so equipe ya FC Barcelona ayimini ya equipe ya Real Madrid ukabona yuko umumenyereza yagowe none Arbeloa ndamwicarika hari ibintu vyamugoye nanje vyongora nawe vyokugora ukabona yuko hari ibintu bitaba bimeze neza so je numva rero Abdi ngeza no ngaha ivyo basavye umumenyereza n'ibintu bibiri umuvandimwe yarambwiye ati akazi k'abamenyereza ahantu kanagorera urafata ingingo hanyuma iyo ngingo niguhira urabigitangaza iyo ngingo ni wayitsindirwa ko canke iyo ngingo niyatuma mushita ntimutsinde canke nimubona amanota baraza kukubwira ko uri fake rero grande partie y'ubuzima bw'umumenyereza ni gufata decision hari ikintu kigomba kuranga Arbeloa apare yico yavuze ca academy yavuze ngo gukina neza bisiguriki gukina neza no gutsinda je naravye kuri Ereshiringiti bariko baravuga ngo ni un coach ara Mourinho
nuvuga ngo akantu ko kudefanda karimo hari handi mpejeje gusoma mu kanya yuko agomba ngo kwadabuta ku bakinyi kuko bari basanzwe iriya systeme bayimenyereye ya Ancelotti ngo agomba gukina systeme y'ivyo Ancelotti yakina muri Real Madrid kugira abakinyi babiri urabona hari ukuntu bakwigwamo n'aba Brazil babiri na ntuza gakwigwamo Pati rero ndarindiriye kuraba ico kintu umumenyereza arinze akavuga ngo gukina neza uriya heruka kugenda yaraje aravuga ngo turashaka kwerekana ishusho ya Real Madrid kubyo umuntu ari kuri televiziyo karaba Real Madrid azovuga ngo wow wini ya Real Madrid iyi ni ya Real Madrid jare hari ukuntu hari akantu ko gukina neza Real Madrid yari yakazanyemo kandi ukabona ko Real Madrid iranje na match 20 pass 20 iri kirakina Sanford ariko uyu yavuze ngo gukina neza bisigura gutsinda no de importe pe uko je nzokina ariko je muze mumbaze gutsinda uyu muntu rero ajuko Real Madrid ndanagifungira ko aho nyene disogonde Real Madrid irafise abakinyi bo backing umumenyereza nkuko dihora tugira amakenga ko Zidane ashaka kuba atari umumenyereza mwiza abakinyi bamubakinze bro Real Madrid irafise abakinyi meza bo backing umumenyereza bakamwubakira izina akabigitangaza mbuya mbatiye abakinyi barahari equipe ya Real Madrid yokoresha ariko yamara uyu mugabo we arabakoresha gute arabapanga gute kugira ngo nimiburi buri ivyo Zabi Alonso atabonye washobore kubibona ko abakinyi tuvuga ko bahari rimwe na rimwe ari bavyananiranye ko batanga umusaruro bwa mbere na mbere ni naco kintu banamutumye bati twereke nimba mu by'ukuri woshobora kubaka connection hagati y'abakinyi ufise kuko uyu munsi mu bijanye no gupanga abakinyi novuga ko ari yo challenge ya mbere muri Real Madrid umumenyereza ategezwa guhura nayo bivanye n'abakinyi ndetse n'ubwoko bwabo nivyo bo baba bifuza gukina mu kibuga umumenyereza rimwe na rimwe akenera gukorera ko canke se akagomba kugwanya kwa Xavi nako kwa Zabi Alonso yari yipfuje kubona Mbappe nivyo ashobora gukina za gufasha umugabo witwa Vini akipfuza kubona Rodrigo akina ku ruhande rwiwe kuri nimero 7 nibuka na match zimwe za mbere Rodrigo yamanje gushigwamwo mu busatirizi bwa Madrid bakamubwira bati Rodrigo genda ukine kuri nimero 7 niyo dukeneye kukubona ukabona ko Rodrigo aratakara pe muri match uramubura kubera ko harantu yagiye kwibohera ariko nyuma atangura kuzara bitora buhoro buhoro aramureka arakina yisanzuye agasubira inyuma akagira gute ugasanga birakunze hanyuma je kwa Mbappe niho mba mbona ikibazo gikomeye uko Vini wewe kubijanye no gupangwa mu kibuga ikibanza ciwe kiba kiboneka aha nahagarara biroroshe ndetse na Arbeloa kimwe mu bintu vuga ko ya place ya canga agomba gukunda muri club ya Madrid ni koroha canke korosha ibijanye na no guhinduranya ama transition hagati ya Vini n'umugabo witwa Rodrigo Goes akavuga ati ama transition azokoroha kuri bano bakinyi ko ari babiri mu kibanza kimwe mugabo Mbappe nawe kwico kibanza gikeneye bica bigenda gute niho hantu rero je kubganje mbona kwiki icigo gikomeye muri club ya Madrid kubijanye no kuntu ashobora kuja kinisha umukinyi yitwa Kylian Mbappe rutiri twarabonye rimwe na rimwe Mbappe asa n'uwukina hagati kuri nimero 9 mugabo azaragomba kwisunga kuri nimero 7 ukabona ko biragira umusaruro bitanze kuko Mbappe ari danger aza gukriya n'urundi ruhande ukabona ko Vinicius Junior ashobora kugira gute kurukriya ariko kandi twanabonye Vini rimwe na rimwe agomba guhindura akaja kuri 9 canke akaca ku ruhande rw'iburyo ukabona ko bishobora gukriya danger mugabo bitari efficace nka kumwe Mbappe yaje bigakunda rero je kubganje mbona umenge iki kibazo kirakomeye ariko uyu mugabo yarize Madrid kuva mu bakiri bato asabwa kuba umuntu w'umugabo nyine agakriya ikintu ciza agategeka abakinyi byo bashobora gukora mu kibuga akubaka iyo ambiance y'abakinyi bakeneye kumugwanira banumva ivyo we yifuza ko bakina kuko na Zabi ntiyigeze ananigwa ngo nuko atarafise abakinyi cyangwa atarafise uburyo bwiza bwo gukinisha abakinyi ahubwo bwa mbere na mbere ikintu camunanije no kumanza gukriya iyo ambiance mu kibuga gukriya iyo ambiance hagati y'abakinyi kugira ngo ibintu bigende neza ubundi kibazo ca mbere nibaza kubijanye n'ino nyubako y'uno mugabo nkirindiriye kuzoraba ukuntu kizogenda kirabagize kite mu kibuga no kwibaza ngo inyuma y'igenda rya Zabi Mbappe n'aba bakinyi bari bamushigikiye Zabi bizogenda gute canke bazokwiyumva gute imbere y'abano bakinyi bande bagenzi babo mbasa nabagize uruhara rukomeye mu bijanye n'iyirukanwa ry'uno mugabo witwa Zabi Alonso ko nk'uko itangazamakuru ribivuga umugabo witwa Bellingham Federico Valverde na Vinicius Junior nibo bakinyi batatu
batigeze na gato bumva canke banatahura urugero rw'ivyo Zabi Alonso ariko arabaha ndetse n'ivyo ariko arabasaba mu kibuga n'ibijanye no kumugwana vyumvikana ngo vyaciye bigabanuka mu gihe Mbappe Rodrigo n'abandi bakinyi bo bariko bagwanira Zabi rero nkuko nabonye Abdi n'itangazamakuru bivuga agaciyemwo byanavuzwe ngo Mbappe kuva muri Madrid aja muri Arabia Saudite suko yaratumwe ko kubera ko babona ngo ntibishoboka ko twokina tutamufise ahubwo Mbappe ubwiwe yari volonce aravuga ngo je ndagiye muri Arabia Saudite kugira ngo nje gutabara akazi kaza bikuko ndabizi neza ko atsinzwe ashobora guca yirukana rero ibi bintu by'umubano hagati y'abakinyi bariko baragwanira Zabi n'abakinyi n'abari baramuhevye bari baramuhevye ahubwo menga bariko bagwana kugira ngo bayobowe na nimero 7 bayobowe na Vini boya ngo na Fede ngo yari Fede Vini na Jide ibi bintu rero ndanibaza ni mbega ibintu bishobora no kuzomukora k'uyu mugabo kubera ko bwa mbere na mbere nabonye no myimenyerezo Mbappe ntiyarahari Rodrigo ntiyarahari imyimenyerezo ya mbere y'uno mugabo rero kunga abakinyi babiri bafise imyumvire itandukanye ni ikintu kigoye hanyuma kandi no kunga abakinyi bumva bo bipfuza gukora ibintu byabo mu buryo bwabo naco nyene ni ikintu kigoye kandi Patrick no kondana n'umukobwa bahebanye na jewe kuko yagiye anyivye nawe ko gatokwi urakumbura uzuranyegeza kureda rero jewe mbabona umenga ni ibintu bigoye cyane gose kuri uyu mugabo yitwa Arbeloa akazi yahawe muri iyi club ni koroshe nakazi kagoye cyane ariko ashobora kuresisa bivanye nuko nazo kwitwara ku mpande zose z'abakinyi uko ari zibiri zamaze gusa n'izigabura muri club ya Madrid. Yes nivyo ubwo no kurindira turabe niba koko ivyo equipe ya Real Madrid musavye agomba